Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatandatu ntwarante 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Amande agiye gutangishwa ku badakora isuku mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yo gutungwa urutoki n'umukuru w'igihugu ko atitako isuku, umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana amenyesha abanyagisagara ca Bujumbura ko bagiye gutangishwa ihadabu ku bantu badakora isuku na bamwe bapfa gukandagira amashurwe ntibace mu nzira izwi. Ibi akaba yarabivugiye mu bikorwa rusangi vyabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uwu wa gatandatu. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi abatavuga rumwe na CNDD FDD babandanya guterwa ubwoba. Uwurongoye umugambwe Codebu Iragiryandadaye Kefa Niyibizi avuga ko mu gihe himirije amatora hariko urwaruka rumwe rubandanya kuvuga amajambo mu ndirimbo hasa n'ayatera ubwoba abari mu yindi migambwe itavuga rumwe na CNDD FDD kugira bababuze umwidegemvyo. Ayo majambo ni nkaya: uwuzorukarisha ruzomumwa, haje ba mujeri igihugu ntituzobaha. Ibi Niyibizi yabivugiye kuri radiyo Isanganiro mu kiganiro ku nama kuri uyu w'Imana. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye. Nayo leta ya Tanzania ndetse na HCR ngo niyo izobazwa ibizoshikira impunzi z'abarundi. Ishirahamwe riharanira ivyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu CBDH Vikari riragabisha leta ya Tanzania na HCR ko aribo bazobazwa ivyoshikira impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu. Ni nyuma yaho havugiwe abitwaje ibirwanisho binjiye mu ikambi ya Nduta bashaka guhungabanya umutekano w'impunzi. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu gisagara ca Bujumbura ibinyobwa vya Burarudi vyabuze, ibiciro biraduga, abajejwe intwaro baguma bahumirije. Haraheze iminsi bigorana gutora bimwe mu binyobwa vya Burarudi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Abafise ubunywero bavuga ko ibinyobwa bigorana kuronka ku bibanza baranguramwo. Nk'inkurikizi igiciro kw'icupa caradugijwe. Ihinguriro Burarudi ntiriratangaza imvo y'ubwo bukene bw'ibinyobwa. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye. Ese ayo gusa? Ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko amande agiye gutangishwa ku badakora isuku mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yo gutungwa urutoki n'umukuru w'igihugu ko atitako isuku, umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana amenyesha abanyagisagara ca Bujumbura ko bagiye gutangishwa ihadabu ku bantu badakora isuku na bamwe bapfa gukandagira amashurwe ntibace mu nzira izwi. Ibi yabivugiye mu bikorwa rusangi vyabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatandatu. Jimmy Hatungimana akaba agira ati: twagire duhamagarire rero abenegihugu atacu binona uno munsi babonye amashurwe bayacako, babonye ahateguwe inzira ntibahace, kandi ariho hari inzira. Rero duhamagarire abo benegihugu bamenye ko hari umurongo utukura, tugomba dutangure guca amande duhereye ku wa mbere. Uyu munsi kwari kubamenyesha kugira mwese mubone ikizira ico dukwiye gukurikiza rya suku rikomere mu gisagara ca Bujumbura. Rero umuntu wumvise ubutumwa ukigira sindabibazwa, isuku tuzoza kuryikorera hama tuguhe ikitansi urihe amande. Igihe bari mu nama rukokoma yiga ku bibazo by'ingenzi ku wa kabiri uheze muri hoteli Club du Lac Tanganyika, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratunze urutoki cane umukuru w'igisagara ca Bujumbura ko ataco ari gukora kugira igisagara kibemwo isuku. Aho mbere perezida yivugiye ko azopfuma
aho mbere perezida yivugiye ko azopfuma aza wenyene kwikorera isuku kuko abandi byabananiye. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko abatavuga rumwe na CNDD-FDD bariko babandanya guterwa ubwoba. Uwurongoye umugambwe Codebu Iragiryandadaye Kefa Nibizi avuga ko mu gihe himirije amatora hariko urwaruka rumwe rumwe rubandanya kuvuga amajambo mu ndirimbo asa n'ayatera ubwoba abari mu yindi migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD kugira bababuze umwidegemvyo. Ayo majambo ni nkaya: uwuzorukarisha ruzomumwa, haje ba mujeri, igihugu ntituzobaha. Ibi Nibizi yabivugiye kuri radiyo Isanganiro mu kiganiro ku nama kuri uyu w'Imana. Kefa Nibizi ntiyashoboye gutomora neza abo baririmba izo ndirimbo, hakaba agira ati hariho inyigisho abantu bashobora kuba bigisha mu migambwe yabo, nta muntu n'umwe turumva yigisha abanywanyi inyigisho zinyuranye no kubana neza n'abandi. Mugabo iyo turavye ibintu bikorwa mu nyuma turibaza ko hashobora kuba hariho abantu bamwe bamwe bavugira ku mugaragaro neza mugabo binyegeje bakavuga ibindi. Nk'ubu muri iyi minsi ya vuba hariho indirimbo zasubiye kuririmbwa ukumva ngo tugiye mu matora uwuzokarisha. Nk'ubu muri iyi minsi ya vuba hariho indirimbo zasubiye kuririmbwa ukumva ngo tugiye mu matora uwuzorukarisha ruzomumwa, abandi ngo haje za mujeri, ngo igihugu ntituzobaha. Ukibaza uti abo ba mujeri ni bande? Abo bagitanga ni bande? Abatazogihabwa ni bande? Kefa Nibizi akaba amenyesha kandi ko hari bamwe mu bajejwe intwaro biteza utunyoni mu kwanga gutanga impusha ku banyamigambwe baba bashaka gukora ibikorwa vya politike, aho atanga akarorero k'ibiherutse gushikira umugambwe arongoye muri Nyanzarake mu ntara ya Makamba, aho Musitanteri yabanje kubaza mu bo hejuru kugira bemererwe gukora inama, birangira babanye gukora inama. Akaba agira ati izindi ntambamyi hariho abajejwe intwaro bamwe bamwe baca cane. Hariho abajejwe intwaro bamwe bamwe cane cane ugiye ku mazone ugashika ku mutumba usanga abantu bibaza ko ata wundi mugambwe ushobora kugira uburenganzira bwo kugira ibikorwa vya politike mu burere barongoye atari umugambwe w'iwabo. Urwaruka rukwiye gushira inguvu hamwe mu kubaka igihugu ata n'umwe avuyemwo ahorwa ivyiyumviro vyiwe vya politike. Mu butandukane bwabo nizo nguvu z'igihugu, kuko uwo mudahuje ivyiyumviro vya politike si uwo kwicwa canke ngo aterwe ubwoba kuko amatora arahera mugasubira kubana. Nayo mu yandi makuru kandi leta ya Tanzania na HCR ngo niyo izobazwa ibizoshikira impunzi z'abarundi. Ishirahamwe riharanira iryubahirizwa ry'agateka k'impunzi CBDH-Vicar riragabisha leta ya Tanzania na HCR ko aribo bazobazwa ivyoshikira impunzi z'abarundi zahungiye mw'ico gihugu. Ni nyuma yaho havugiwe abitwaje ibirwanisho binjiye mu ikambi ya Nduta bashaka guhungabanya umutekano w'impunzi. Kubw'inkuru dukesha iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu, Vyizigiro Jean Bosco havugira CBDH-Vicar akaba agira ati uko tubibona muri CBDH-Vicar turaba ku buzima bw'impunzi ico buzoba nimba abitwaje ibirwanisho ari bo ubuzima bw'abazokomereka n'abazopfa, tukaba tumenyesha ko bazobazwa leta ya Tanzania na HCR kuko ayo mezi 10 bahawe haba guhungabanya umutekano canke kutawuhungabanya ntabwo biri mu nshingano z'impunzi, ahubwo ni leta ya Tanzania na HCR bitegerezwa kubahiriza agateka k'impunzi. Rero nimba amakuru dufise ariyo, turasaba amakungu na HCR gukurikirana ayo makuru kugira bakumire ibara ritararwa. Haciye iminsi leta ya Tanzania igabishije impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania ko bokwitegurira gutaha mu gihugu cabo c'u Burundi bitarenze uyu mwaka, ikamenyesha kandi ko hari umwumvikano wabaye hagati ya leta y'u Burundi na Tanzania hamwe na HCR. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Bujumbura ibinyobwa vya Burarudi vyabuze, ibiciro biraduga, abajejwe intwaro baguma bahumirije. Haraheze iminsi bigorana gutora bimwe mu binyobwa vya Burarudi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura.
Abafise ubunywero bavuga ko ibinyobwa bigorana kuronka ku bibanza baranguramwo nk'inkurikizi igiciro kw'icupa caradugijwe. Ihinguriro Burarudi ntiriratangaza imvo y'ubwo bukene bw'ibinyobwa. Kubwo abanyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji haraheze iminsi ubukene bw'ibinyobwa vya Burarudi busubiriye kwibonekeza. Mu gihe umuntu anyotewe akagomba kwivuna akanyota agira ingendo nyinshi mu bunywero. Mu gihe unayironse nka Amstel, ikinyobwa canje nkunda, kiba kizimvye cane. Uko akaba ariko umugabo umwe aba mu bumanuko bw'ico gisagara yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Abo banyagihugu bavuga ko igiciro ca Amstel ndende cavuye ku bihumbi 3 kija ku bihumbi 3,500 y'amarundi, kiva ku bihumbi 2,200 kija ku bihumbi 2,500 ku kiyeri kinini. Bene ubunywero n'ububare basigura ko hari ubukene mu madepo aho basanzwe barangurira. Tugiye mu madepo atwegereye batubwira ko bamaze iminsi Burarudi itabaha ivyo binyobwa. Kugira ngo tugumane abo bakiriya bacu duca twemera kuja kubirondera kure, turakoresha rero ibitoro. Nico gituma tuduza ibiciro. Uko akaba ariko basigura agacerere muri Burarudi no mu bategetsi. Nubwo bimeze uko, Burarudi ntiragira ico itangaje. Abategetsi bahisemwo guhumiriza imbere y'ibiciro biduzwa kw'icupa. Bavuga bati umuntu apfuma anuma aho gukankamira abafise ubunywero bakora uko bashoboye kugira ngo batunganirize abakiriya babo. Imvo zoba ari izihe? Kubw'amasoko muri Burarudi yemeye kugira ico ashikirije, ariko amazina atamenyekana kuko batemerewe kuvugira ku bimenyeshamakuru. Imvo z'iryo kena ry'ibinyobwa ni nyinshi. Burarudi yaragabanije umwimbu wayo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024. Aho gukora amahegitoritiro 300 hakorwa 250. Ikindi, isoko yo mu gihugu si nziza. Ibinyobwa vyinshi bishorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni urudandazwa rw'abategetsi n'ubuyobozi bw'ihinguriro ryacu. Nta na kimwe cobibuza. Niko amasoko yamenyesheje, akanavuga ko amakamyo menshi apakirwa yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iminsi yo kwenga ibinyobwa nayo nyene yaragabanutse iva kuri 7 ija kuri 5 kuri buri ndwi. Ibikorwa tubirangiza ku munsi wa gatanu isaha 12 z'umugoroba, tugasubira gukora ku munsi wa mbere mu gitondo. Havugwa ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro kugira ngo barangure ibikoresho bikenewe, ariko ntitwibaza ko ivyo ari vyo. Hariho ibintu biturengeye. Uko akaba ariko abakozi bavuga. Abihereza n'abadandaza ivyo binyobwa basaba Burarudi gusubira gusuzuma ibijanye n'umwimbu. Bagasaba kandi abategetsi kuraba inyungu z'abihereza ivyo binyobwa hagati mu gihugu. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe. Nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.